Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Uhoraho Imana yacu nishimwe kandi habwa icubahiro. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Mwene so kwizera Fabien. Shimiye umwami Yesu atwongeye umunsi wo kubaho, kandi akaba dutije n'uyu mwanya mwiza wo gusangira ijambo ry'Imana bice muri kino kiganiro. Muri byose rero Imana nishigwe hejuru. Shimiye Data kuko yatugiriye neza, tukaba tumaze iki cyumweru cyose kivuga butumwa kiganiro Saveur Divine, aho tugeze kuri uyu munsi wa gatanu, tukaba tugisozereye amahoro. Imana nishimwe. Twari tumaze iminsi rero turiko turasangira aya majambo bice mu bakozi Imana batandukanye dusanga mu gice ca 12 mu gitabo Pawulo yandikiye shengero ry'Abaroma. Twasomye canke twasangiye guhera ku murongo wa 2, kandi tuzobandanya tuganire kuri aya majambo dusanga muri kino gice ca 12 no mu ndwi itangura. Ariko uyu munsi wa gatanu tugeze ku murongo wa 4, turasangira imirongo 2 kurikirana, umurongo wa 4 n'uwa 5. Ariko subi inyuma gatoya, nagomba twibukiranye ko kino gice ca 12 aya majambo Pawulo yayanditse ariko arabwira bene data kubijanye n'ubugingo bushasha. Imana ishimwe. Ubu buzima yavuga ni ubuzima umuntu abamwo inyuma yo gukurwa mu vyaha, inyuma yo kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi, inyuma yo kuvuka ubwa kabiri. Iyo umuntu abaye icaremwe gisha yinjira mu bugingo bushasha, kandi iyo umuntu yinjiye mu bugingo bushasha afise ingene abaho. Haleluya. Na cyane cyane ko Kristo Yesu yaratubwiye ngo ni twamwizera, tumaze kumwizera hari igikorwa yadusigaranye. Murakizi, muracibuka. Yaravuze ngo mugende mu isi yose, amahanga yose, indimi zose, ubwoko bwose, abaharemwe bose mubahindure kuba abigishwa banje, babigira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Haleluya. Uwizera wese muze mubatize mu izina rya Data, rya Mwana n'irya Mpwemu Yera. Uyo muntu azoba akirijwe, azoba aronse ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Nico gikorwa, niyo misiyo Yesu yaduhaye gukora tukirino mu isi. Imana ishimwe. Reka dusome iyi mirongo 2 nkuko nabivuze. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nkuko mu mubiri umwe dufise ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zitagira igikorwa kimwe, natwe niko turi benshi, kandi turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Imana ishimwe kandi himbazwe. Pawulo yandika aya majambo abwira bene data canka abizera bose n'abandi bazizera. Pawulo yari karababwira umumaro dufise muri kino gikorwa civuga butumwa. Imana ishimwe. Igikorwa civuga butumwa kugira ngo dushobore kugikora nuko Imana yaduhaye impano, ingabire zitandukanye, iziduha bivanye nuko umwe wese ashoboye kugira ngo iri rivuga butumwa rigende neza. Imana ishimwe. Akarorero Pawulo yagatanze kuri uno mubiri twambaye. Imana ishimwe. Uyu mubiri ufise ingingo nyinshi zitandukanye. Hariho umutwe, hariho amaso, hariho amatwi, hariho amazuru, umunwa, amaboko, amaguru, ingingo zitandukanye. Pawulo avuga ngo izo ngingo z'uyu mubiri twambaye ngo zikora ibikorwa bitandukanye bidasa.
ariko intumbero ni uko ibyo bikorwa byose iyo biteranye, ibikorwa by'amaso, ibikorwa by'amatwi, ibikorwa by'umunwa, ibikorwa by'amaboko, amaguru, ibikorwa by'umutwe, ni ukugira ngo byose byegeranirizwe hamwe maze bitume umubiri wubakika, maze umubiri wose guhera ku mutwe kugera ku birenge umubiri ukagubwa neza. Niyo ntumbero y'ibikorwa bikozwe n'ingingo z'umubiri twambaye. Maze Pawulo aca ako karorero aca kazana mu buryo bw'impemu, akavuga ngo natwe rero niko turi, Imana ishimwe, ngo tugize umubiri umwe muri Kristo Yesu, Yesu nashimwe. Ni ukuvuga ngo abakijijwe twese mu isi yose tugize umubiri umwe, maze uyo mubiri ukagira umutwe ari we Kristo Yesu. Haleluya. Natwe tukaba ingingo, nk'uko amatwi adakora nk'uko amazuru akora, nk'uko amaso akora uko amaboko adakora, nk'uko amaguru akora uko umutwe udakora, natwe niko umwe wese ingene Imana yamuhamagaye adahawe na mpwemu yera uko mpwemu yahaye uwundi. Twahawe impano zitandukanye, dufise ingabire zitandukanye, twese tuzikoresha mu gikorwa cy'ivugabutumwa kugira ngo umubiri wa Kristo Yesu ushobore kubakwa neza, ugubwe neza, Imana ihabwe icubahiro kandi nishimwe. Pawulo yandika aya majambo rero, ayandikira bene data, ayandikira natwe twizeye n'abandi bazizera. Aya majambo ni ayacu. Yandika aya majambo Pawulo afise intumbero ikomeye yo kwibutsa abacunguwe bose, Imana ishimwe, ko umwe wese yahawe impano, ingabire na mpwemu yera kugira ngo ayikoreshe, amena, yuzuzanya na mugenzi we, yuzuzanya na mwene se, kugira ngo umurimo w'Imana utere uje imbere, Imana ishimwe. Hagati mu bana b'Imana, iyo iri jambo rirataratahurirwa neza canke bataratahurira ijambo, habaho gukorera Imana ariko ugasanga habamwe no kugwanyana. Umwe yahawe impano, yahawe ingabire na mpwemu yera, akayikoresha kugira ngo yishire hejuru, akayikoresha kugira ngo we agaragare, aboneke ko ari imbere, akayikoresha kugira ngo we abe ari wavugwa mu ishengero ry'Imana, akayikoresha kugira ngo acishe bugufi canke agwanye mwene so. Pawulo yaramaze kugira irihishurirwa, yandika aya majambo kugira ngo ubwoko bw'Imana twirinde ico tuma dukora umurimo w'Imana w'ivugabutumwa tugwanyana, ico tuma dukora uyu murimo twishira hejuru, ico tuma dukora irivugabutumwa ari kugira ngo dusenyane, ico tuma tuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana kugira ngo amazina yacu abariyo turondera ko akomera. Pawulo atwandikira aya majambo cyangwa atubwira aya majambo abwirijwe na mpwemu yera kugira ngo twirinde muri kino gikorwa twasigiwe n'Imana. Nshuti z'umusaraba, iyo umuntu amaze gutahura rino jambo, akora kugira ngo yuzuzanye na mwene se. Iyo mwene se yahawe impano itandukanye, iyo ariko arayikoresha, niba wahawe impano yo kuvuga ubutumwa, uwundi agahabwa impano yo gusenga, yo kwinginga, uwundi agahabwa iyindi impano itandukanye, zose izo ngabire zegeranirizwa hamwe kugira ngo zikore zuzuzanya mu ntumbero y'uko umubiri wa Kristo wubakika neza, maze ivugabutumwa twasigaranywe na Kristo Yesu rigashinga imizi, rikubakika, maze rikabyara imbuto nyinshi. Abantu bumvise ubutumwa bwiza bigatuma bihana bakaza kuri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Nicyo gituma nshuti z'umusaraba, umwe wese uko yahawe na mpwemu yera ingabire itandukanye, ntagire umwe wese yumva ko aragakomeye imbere ya mwene se. Niba warahawe ingabire yo kuvuga ubutumwa, ntiwumve ko uragakomeye. Niba warahawe impano yo guhanura, ntiwumve ko uragakomeye. Niba warahawe impano yo kuba umwingiza umunyamasengesho, ntiwumve ko uragahambaye.
bene data nshuti z'umusaraba, amaso ntashobora kubwira amatwi ngo amatwi we ntacumaze ngo ni jewe nkomeye. Amaguru ntashobora kubwira amaboko ngo yewe wa maboko we ni jewe nkomeye. Nicyo gituma natwe nshuti z'umusaraba ntakagira ubwira mwene se ngo nahawe impano ikomeye kuruta izindi. Impano zose dufise zirangana imbere y'Imana kuko zifise intumbero imwe, objectif ni imwe, niyo kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro kandi amahanga yose amenye iby'ubu bwami, ahindukire aze kuri Data, isi yose ironka agakiza Imana yaduhaye muri Kristo Yesu. Niyo ntumbero imwe yonyene Imana yadushiriyeho kuba mu isi, kandi cyemera ko duhabwa izi ngabire zitandukanye no kutugabiza umurimo wayo kugira ngo tuwukore. Imana ihabwe icubahiro kandi nishimwe. Ndangije ndabifuriza mwese bene data nshuti z'umusaraba ko dukwiye guca bugufi, ko dukwiye gufatana amaboko maze tugakora uyu murimo w'Imana twese hamwe twuzuzanya kugira ngo izina ry'Imana rishigwe hejuru, kandi ubwoko bw'Imana twese abari mu isi twumve ico Imana itwifuza ko ni ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Imana ibahezagire, ndabifurije umunsi mwiza kandi mugira ibihe byiza, naho ku munsi wa mbere Imana ikituzigamye canke Yesu Kristo ataragaruka gutora ishengero, mu izina rya Yesu, amen.